Ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 9 bitegekanijwe mu ntumbero yo guteza imbere ikivuko ca Bujumbura bizotangura icese kwigenekezo rya mbere ruheshi uyu mwaka. Ivyo bikaba vyavugiwe mu nama ry'9 umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe uruja n'uruza rwo mu biyaga hamwe n'ivy'ikivuko ca Bujumbura ari kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB bagiranye n'abajejwe intwaro muri commune Ntahangwa. Uwo arongoye ikigo ARB akaba yasiguye igituma iryo barabara ritegerezwa gukorwa byihuse. Iri barabara ry'9 ntagiye muri birebire, igituma kijya gice gitegerezwa kwagurwa nuko hazohurira imiduga myinshi, imiduga ivuye kuri deviation nkuko yabivuze ya ry'9. Turiko dutegura deviation zibiri simwe. Hariho deviation ya mbere yoyo izokorwa na societe y'abashinwa bari ngaha bamaze igihe, ni deviation yo kwa Ntare kugira ngo imiduga bagabanye imiduga ica kuri rijya barabara kumvo z'umutekano. Bisaba gutahura no kwitanga nabivuze, ariko kandi n'amategeko nta uri hejuru y'amategeko, utazovyumva bazobimwumvisha. Ry'9 akaba yasavye abatarabomora ko bonyarutsa nayo ivy'imizibukiro hari abazoronka kandi hari n'abatazoronka. Abitabiriye umugambi wo kubomora kugira ngo imigambi ya leta iranguke. Hariho kandi nabo batawitabiriye. Mwebwe twagomba tubabwire amaso mu yandi, ntimuzovuge ngo nitwabibabwiye bajya banse kubomora kiriya gihe. Mubabwire uko babwiriza kubikora kuva uno musi nyene atana kimwe gisabwe. Kandi ntimurabe ngo ninaka kuko hariho abaca bitwaza ibihagararo. Umugambi wa leta nturabigihagararo. Umuce ugira kabiri nabo bari barabomoye mugo baciye bafatwa n'uwo mugambi. Abo rero nibo leta ishobora kugira gushumbusha abatari barabomoye kijya gihe cya mbere, abo ntibegwa n'imizibukiro. Umuyobozi mukuru w'ikigo ARB akaba yaboneyeho akaryo ko gusaba abarongo ivyo bikorwa ko batokwemerera ishirahamwe Regidezo gucisha insinga z'amatara canke imiringoti musi y'iryo barabara batabisabiye uruhusha mu kigo ARB kuko ibikorwa vyabo biri mu vyonona amabarabara.